ubu ni uburozi bwica mu masaha make izoba bamaze gupfa kandi ntawe uza kumenya uwakwishe pe. ubundi uri gupfa kwagiye uburozi bwa mbere ariko bihuseho gutabara nka gupfa. nabonye ubaye ikidebiri cangira ntireka ndakureke ivyo nzobiryo ndaho nari nzi ko Chris nzomutsinda yatangorane kuko waramaze kuba ikizeze ariko ndiko ndabona uri kurambera intambara ko utakiriho nivyo vyonyene bizotuma mfata umutima n'umubiri wa Chris. uru ni warutsinda uzoba wantsinze pe ndaheba. Mugore we uri shetani uri mudapfa cyangwa ni wari ufunyene numva nokoresha inteko zanje nkakunigagura mpagupfuye ukamviraho. wa mugabo we kuko besha wambwiye ko nyuma y'amasaha 3 umuntu aba apfuye ariko urabahize amasaha 6 atarapfa mva ndagufata nk'umwesikro ubuzi njye nabwishiriyemo kandi nabumunyesheje twari hano mu turi babiri jewe nawe umva no kwihenda gute oya nakingiye kuko n'ubwa mbere habuze gatungo apfe nuko baciye bamwihutisha kwa muganga none gute ubu utamufata okay.
Tiana mwamugaburira usanze ko ndabitegura naguma ndamugaburira. Okay, na inchi hano ndabuko mumeze ubwo ngo muke subira ku kazi. Okay, reka ndabizana ubanze ufungure cyo ndamugaburira. Shawiye rero nanjye ndamugaburira. Ndekera umwana nta bindi bihari arura ibindi uyaga ibyo ashaka. Turasangira? Kwanza reka nisangire. Ndagiye kujya hanze. Mfite ndakubwira. Humura, singe burutse. Ngiye kubiseza. Kandi ntugira ikibazo papa nabyamenye. Uyu mwana na nyina yaramuvura uko nyene. Ndabiza amajambo y'icyo kongorera naho gutwenza. Ariko kwera amajambo ava mu mwana akomeye rabukuna gutangaje. Nukuri umwana afise amajambo y'ubwenge. Ndakubwira. Humura, singe burutse. Ngiye kubiseza. Kandi ntugira ikibazo papa nabyamenye. Wakipfuwe ndakuvumye uzopfa usesa amaraso.
Katsi. Jya mu cyumba gishinzwe mvugana na mama wawe. Oya simva hano. Nimuvugane none. Nababujije ko muvugana. Cyangwa ushaka kumuha ubundi burozi. Ndakubwiye ko je notanga uburozi. Ndereko. Va ngaho ugendeka kuvuga ibitagira mvura. Nakubwiye simva hano. Goma ndakubohe. Ndako amanyama ataguherana. Navuze ko ushaka ngana na nyakubona. Ndeka rero nkora akazi ubiraba. Wigize mudafa ngo warikingiye uburozi. None nawe arayikingiye kubyo ataco gutwara. Waranse gupfa nanje nanga kuva ku izima. Chris wanje ndabizi nzomutsindira. Ngomba ndakurasa isasu rimwe. N'igicana cawe cindakirasa. Hamanje neza ukuboko nkoma induru. Abantu nibaza gutabara bagasanga mbi mwapfuye nanje nakomeretse. Biza kwitwa ko twatewe. Mwe murapfa nanje ndasigara. Chris nyaza gusanga mwe mwapfuye nanje ndi muzima. Acangirira impu anjani kwa muganga ninamara gukira aducanyigirira wiwe. Mvuga ko nzibanda mutsindiye. Reka niwe wase kwicwa n'uburozi. Simunda kwishura urupfu rumeze uko. Tiana, uri mu biki? Tiana, ni wewe cyangwa bakuroze? Reka ubusazi Tiana, ndakwinginze. Siri nko hasi, umbwire uko byagenze, tubiganire ko tubihereza umuryango. Ndakwinginze. Uko tuzizike. Twagukoreye iki? Nakubwira ko imipango yanje yose urayizi. Ubu rero kigira kibi. Twese uko turi hano turapfa. Abantu bazosigara bari kugura. Inkuru y'urukundo yahitanye umuryango wose. Reka nzobigusigurira no mu bundi buzima. Kuko Chris, we ntawe uzonshikira. No mwijuru uzoguma ndi umugore wawe. Wabugorewe. Nta juru uzobona. Kuko ijuru ntirijamwe abanyabyaha. None ko nigira umwana mwiza. Reka rero vya vyanje ubibone. Ngomba ndase mumwe muri abukunda. Mere ku mugore wawe. Umwana wawe nawe cinda kwica. Nisigaye isasu rimwe. Giza ko mpari ifise yo gusanga iyo ugiye. Maze icyo twibanira. No, ndakwinginze. No.
ndakubohe ndako amanyama ataguherana. Nije nakwandikiye message nita umukobwa wawe Kati. Nari nkeneye kubona ishusho ya nyayo y'umu ex wawe wakunze, ukizera, ukamureka kidegemvya mu rugo rwawe. Niwe yambwiye ivyo urukundo rwandi rwa kera, ivyo wamishije. Niwe yambwiye ko igihe cyose wambesha kutari kuranca inyuma, mwaba muri kumwe muri ko mwiyibutsa ka kera. Niwe yaje kunyicisha uburozi, Imana irakinga sinapfa. Ndashima Imana ko inyuma yo kunkura mu bapfuye yanyigije ubwenge bwo kumenya ukuri. Musohoke muduhe umwanya n'umugwayi. Uri gupanga iki wa mugore yo? Niki gitumye wisubiza muri koma? Ndi umuganga wawe. Nije jenyine ukwiye kwizera. Aba bantu bawe bagukora iki cyatumye wifuza kubahongera muri koma? Navuye hano mbonye kumeze neza. Kandi ububuke wananganirije. Ariko ndatangaye basubiye kumamagara ngo uri muri koma. Ndi muganga. Je ndushobora kumbesha. Nabonye kumeze neza uko biri hose. Nacenyeka ko bajya mu muryango wawe ari cyo kibazo. Kandi niyo mpamvu nabanje kubasohora. Umwe muri bajya ni umugabo wanje, uwundi ni mutoyi wanje, uwundi ni umu ex w'umugabo wanje. Ni nawe yampaye ishano kugira ngo mfemveho yisubize uwo yakunze. Impamvu nanka kubereka ko nakize nuko nkeneye kumenya ko umugabo wanje akeneye koko nkira, canke nawe akeneye komva akinjiza umu ex wiwe. Ninasanga umugabo wanje ashaka komva, ndaza kubarekera amahoro, kuko n'ubundi nzoba nishe n'ubona haye ubuzima bwanje bwose. Ariko ninasanga umugabo wanje ataruhara na rumwe abifise, ndakurahiye sinza kwemera gupfa urya mugore ntamwigishije icigo. None kubera iki je wabimbariye? Icambere nuko bimbajije
ica kabiri nuko mfashije ariho nomenya ukuri neza atawuri karankeka. Ushaka ngufasha iki rero? Wewe babwire ko navuye muri koma ariko ubwenge bwibutse atabwo ngifise. Ubabwire ko nashoboye kwinyiganza kandi nzokira ntevye. Ubumvishe yuko bategerezwa kunterura bakankorera n'ivyankenerwa vyose. Hamubabwire bantahane kuzozura nkurikiranira muhira. Mu mwanya bazaba bariko barizera ivyo bababwiye niho nzomenya ukuri kwa vyose. Katia wanje yambereye intwari. Yafashije gutega umutego iyo daimoni yari yateye urugo rwacu. Yongera afasha kwegeranya ibimenyetso vyose bizomushira mu gasho. Chris, ntutuvugane. Nyumviriza mwana, mubwire ikibazo singwaye. Je nshaka kumfasha umukino wo guhenda papa wa na tanti. Kasi mwana wangu, tangura umeze sivyo? Twenga mama wako. Ika.
mugabo uno munsi aciye azana inkoho kugira ngo atunyarukirize. Kandi amajambo yose yavuga yirata abantu yishe n'ivy'uburozi yampaye inshuro nyinshi byose narabifashe ndabifise. None wari uzi ko ariwe yiciye umugabo? Wari uzi ko ariwe yishe se wiwe?